ko impamvu twatevye twe gutanga analyse y'ibi bintu vya Kiriko na Double J mu Rwanda na Phil Peter na Yago se gupfa gukorokera ko Mungu oya dukorokera ko apana umushuhi hariya turifuse bantere mu Rwanda twitse kwanza abantu u Rwanda n'u Burundi turabavyara abavyara bazi Drizzy urazi cyitwa abavyara bisigura mu Giswahili babita babinamu Bombo Cla DJ umviriza ni muri abaturanyi situbakunda DJ ari kumvugiriza hama kagenda ntabwo bisiguye ikintu cyiza sivyo give the Babylon channel selector chimbo wajyaji mescula idono bombo cloud sivyo turi ngaha kubw'urukundo Imana ibahezagire cyane DJ ibi bintu ntabwo abari sawa Phil Peter yeah ntabwo abari sawa bombo cloud muri tayari nanje ya ivyo tubyumva abari bagiye muri show yo kurihwa ntibari bagiye muri show yo kurihwa ni cyari kiraka kwari gufasha Isaac TV ho Merry Christmas, Happy New Year, Merry Christmas. Bwana Drizzy. Merry Christmas. Ndakuramukije bwana. Meze neza. Yego, Merry Christmas brother. Thank you so much. Kandi uri mu bantu bemera Merry Christmas. Ndazi. Merry Christmas uca wishura the same to you. Ndazi ati nawe kubeko. Ariko Merry Christmas umenga ni birthday ya Yesu Kristo, Sio bibuka kuvuka kwiwe. Nuko. Amahoro Imana y'abari namwe bakuzi ba Isaac TV aho mva mukagira. Merci beaucoup. Twatanguriye kuri Merry Christmas ko nivyo bihe tugezeko. Abavyemera, batavyemera mwihangane ko urumva si bose baraba Isaac TV bemera ivyo bintu. Twese nitezwa kwemera bimwe. Oya twese ngo batemere bimwe rero. Nuko rero. Ariko twebwe nk'abanyamakuru dutegerezwa nyine kuryohera abantu bacu bose. Nuko rero nubwo kwirayidi zubabwira ati ndayidije amakuru nta dini tufise. Oya nibibaha ivyo urumva uri kwirayidi idiri mubaraka siko bavuga kuri bonane kuri okay nivyo rero by the way tureke na nivyo tutakaza umwanya tuzagufata iminota 20 gusa yani 20 minutes nta mwanya munini no guta kuvuga mwararu minota 20 iheze igari naho tuzatugigejeje naho nyene bakunze ba Isaac TV besh tubaguma twandikira Drizzy batubaza please Isaac dushaka kumenya ukuri ku bintu byabaye kuri Double J na Kirikou mu gihugu cy'u Rwanda icambere bamenye ko igituma twatevye twari tukibitohoza neza Drizzy cyo ndagukundira nutwo tujambo twaho bamenye yuko impamvu twatevye twe gutanga analyse y'ibi bintu vya Kirikou na Double J mu Rwanda na Phil Peter na Yago se gupfa gukorokera ko Mungu dukorokera ko apana umushuhi hariya turifuse bantere mu Rwanda twarabaje ibintu byose baratweretse n'amavideo aho byagiye biva haruna ka video kamaze iminsi ko karasirikira Kirikou agiye guha ukuboko Phil Peter mutipa caranka ijani antene yacu yavugishije kajya ka video uya abantu ntavyo bazi bakabona uko nyene kasirikira mu social media bazi aho kavuye baje sina antene yacu avuga ati Isaac tora ibintu muvuga ivyo mwabonye apana kuvuga ibintu tohoje neza niyo mpamvu tubwira analyse turazitondera cyane nitupfa kuhuruduka tuvuga ivyo tuvuga yes mukunyarutsa rero dutangure gute dutangura uku Drizzy shaka kumenya Kirikou na Double J tutangure kwanza album ya twitse kwanza abantu u Rwanda n'u Burundi turabavyara abavyara bazi Drizzy urazi cyitwa abavyara bisigura mu Giswahili babita babinamu urazi bavyara ingene bameze aho bari hose kuma bajyana ariko ntibajyana kubw'inabi ngo kwankana urumva baracokorana abantu bazi ivy'abavyara barabizi urumva niyo mpamvu industry y'u Burundi na industry y'u Rwanda utuntu two kuma ducokorana ntituzigera duhera ivyo abantu kwanza bayigumane mu mutwe ntituzobabura niyo mpamvu hashobora kuba akantu gato kabaye no muri entertainment y'u Burundi utuntu twama twabaye mu buzima busanzwe ariko kubera gusa kabaye mu Rwanda ugasanga korewa abarundi ugaca usanga menga ni polemique nini baye canke kabaye mu Burundi kakaba mu Rwanda ukamenga ni polemique nini baye urabonye Nyakso yarafashwe nyene baramubika indari urabonye ambutiage vyateye mu Rwanda
ririya nyakso wacu mwamufunze natwe bashaka duhore natwe rero hari iwabo abiwacu baheruka kubakwega amatwi Double J na Kirikou barabakweza amatwi hagize umuntu agira akabazo hariya urumva tuca tuhaguruka ufite utuntu amutipe nabonye yavuze utuntu ngo babigize birefu nyene ngo bashaka nyene ngo itangazamakuru ryari gumere bivuga ko ngo ariko niho bafise amakosa ko nta makosa Philip afise nyene ngo bashaza itangazamakuru ryabo rigume nyene rigume rigira vibe nuko rero shaka ndabibutse ikintu bakunzi ba Isaac TV yuko kwanza twibukanye ko Double J na Kirikou bari bagiye muri rya launching ya album ya yago yitwa Suwejo album yabaye itariki 22 kwezi kwa 12 2023 zabereye muri Kigali no kuvuga track album ya yago yari irimwo indirimbo 13 okay harimo ni imwe igira 14 ya bonus nitwo zivuga amazina benshi barazi harimo featuring ya ba Double J na Kirikou yago yaririmanye nabo oya nta rimwe okay naco bari bagiye kumushigikira nk'abagenzi nk'aba friends bari bagiye muri show kuko yago yarabivuze yuko mu baririmbyi bose bari baharatana umwe yarishe yarishe donc aba friends ko turabizi yuko bajya bakiriku Double J yarabajama bayago bagiye hariya turatubibona baciringa muhiriwe abaye biganiro bakubitana ama breakfast bino nk'ibyo ivyo rero tubitahure kwanza uko nibagi hari abari bagiye muri show nibari bagiye muri show kurihwa ni cyari kiraka kwari gufasha ico ako kantu kwanza abantu bagasinye ko bakumve souligner bien ivyo kwari gufasha ntiyari show bari barishwe sawa twandanye nariko ndaraba ijya show nariko ndaraba live kwa yago no kuri Drizzy mumbabarire je ndaza kuvuga ivyagenze neza n'ivyagenze nabi ni analyse niko bigenda abanaliste nyene tumeze turafata ibintu tukabishira mu nzira kuko hariho n'utubazo twinshi twagiye turaba hagati ya Kirikou na Double J hamwe na Phil Peter ninde yarafise amakosa ico nico kintu abantu baguma biyumvira ngaha ico kintu gitume twicara ngaha nivyo ntitwadusesangure gato duhumura abantu amaso bamenye ivyabaye n'icyabiteye naho wagiye haravuga utujambo twinshi muri ya affaire Drizzy yago ni sawa kudutumira abartiste bacu vumarigite ni good kabisa uravye kandi yaragerageje album yiwe launching yiwe gushaka kugira kwiyegereza abagenzi be ba East Africa gusa kubona na Alvin Smith namubonye umenga no mujama wiwe sana ko Alvin ari mukazi usanga yari busy gafisa kazi kabandi mu radio irebe FM basaba permission mahana tekana muri radio ntakora wewe usanga atatiki yari ifitiye peut-être cyangwa sanga nta mwanya yari afise no ivyaba tiki sino vyemera ko tike tike yo mu Rwanda kandi narere tu ndeke gusa rero attention umuntu yagutumye ko ugiye kumufasha antuka uramurihira itike Abatipe nibaze ko babarihiye itike Bakirikou na Double J barabarihiye itike ivyo ntavyo umenya none umuntu agutumye ko ingufashe uramubwira nta gatike mfise brad cyangwa ugafise cyangwa ukagera uyifise ukagenda ivyo rero bya Alvin reka ntitubitebeko ngo dufise byinshi byo kuvuga yago ni star yago n'umuntu afise amahera ntihobore urazi umufuko wiwe nuko mwicisha abantu oya yago arafise amahera mu nuko mwicisha abantu Drizzy nuko mwicisha abantu urabona ibarahara batwambitse wise activity miliyoni 8 ku kwezi yinjiza miliyoni 8 ku kwezi aho yaduha garukiraho nyine ndagusabye rero umviriza rero tugende muri affaire jewe kintu ntakunze muri bo ivyo nakunze n'ivyo turavuga gutumira bageze biyo ni good ariko kantu nije ntakunze sinzi ko ari yago yashese kubigira kurya sinzi ko ari systeme benshi bakoresha ariko sinzi impamvu musazo yo gukora presenter album show album urabaje artiste bose utumira Drizzy bajya bose babari hajya barahamagagwa bagapresenta indirimbo yawe iri muri album niko bikogwa musazo hajya Kirikou na Double J bari guhamagara hajya imbere yago urumva ne ba friend yago kabwira ati indirimbo mushaka to playing a track number ya nimero ya kangahe okay bakavuga okay je tubivanye n'ingizi indirimbo twazumvise baje muvugirije track number 2
bakayiririmba yago kayibaririmbira bakayiperforming umva yago yari guperforming indirimbo yasabwe n'abajya bagenzi biwe bari hajye musaze niko bikogwa apana guhamagara ngo Kirikou na Double J baje baririmbe niyo mpamvu kajya kajagari kahabaye impamvu kajya kajagari kahabaye ni bijya bintu rero tuvuge ko ari imwe muri nyinshi zabitumye tu rumva biri mu mpamvu nyinshi zabitumye ariko jewe ingene nzi sinzi ko bifise uburyo bwinshi bikogwamwo ariko nyinshi maze kubona nararavye n'umwana baheruka kwakira ba Diamond muri Wasafi ni D-Voice D-Voice nako ndaraba launching yabo ya album nako umva maze kubibona ahantu henshi ari album EP sava ntavyo bakora ariko album barabikora nuko ico ni kintu je nakunze shobora kuvuga ati nayago nawe nyene yaravyikwegeye okay ico ni cya kabiri reka tugereho muri performance ya Kirikou na Double J kuko nta bandi jewe nshaka kuvuga jewe nshaka nivugire Kirikou na wanje na Double J wanje Kirikou na Double J benshi bakora bibaza ati none kumenga bafashwe nabi akantu Drizzy shaka kwanda kubaze wewe urazi kwanza tubanze twibutsa abantu yuko Kirikou avuye ko agenda mu Rwanda yaravuye kuri lycée dirake gutora diplome sawa yaravuye muri diplome ujya munsi nyene okay kumutaga urumva saa 6 saa 7 yari Burundi nimba diplome bazitanze saa 10 yari mu Burundi yari Burundi kuko ipicha amapicha yapostinze antuka après midi kumugoroba rero abantu bakacija mu batera ama commentaire ese umwana yataye famille yari gufeta famille yari gufeta diplome yiwe ariko wamaze kwemera ikintu Drizzy uragikora ari yamaze kwemerera yago ariko niti kendege bari bamaze kuyikara ariko twibukanye yuko bikunze kuba abantu batanga ama diplome agatanga itariki surprise ukaca wumva hasigaye nk'iminsi 4 canke nk'indwi imwe ngo itariki iyi ni next week muzoze mutora ama diplome ibyo birakunze kuba urumva sino iyo bamwavertisava ndibaze yuko yari kubipanga ko twibuka yuko na next time ari igihe byabaye bakiri muri Bantu Boy Kirikou yanse kugenda igihe abura mama wiwe hariho show ikaze ari mu Rwanda Kirikou ntiyagiye kubera yari abuze mama wiwe shaka kumanisha Kirikou na diplome gusa ibyo ndabivuze kubera yuko Drizzy aho kwa diplome kandi gato shaka tuhatere ko commentaire gato diplome ya Kirikou tuyage ko gato diplome ya Kirikou ivuge kwi sumo artiste none ni yize urumva du commentaire ariko ndaraba kubana haraga commentaire nahuye nako bavuga ati none diplome ya Kirikou Kirikou yize sangapi yatonda kwishuri ryari ko yaguma ari mu ma voyage Drizzy wewe maneko gusa kantu ako ico kibazo genda kubaza abarimu bagishije Kirikou ico kibazo ufise abantu benshi baragifise kuko n'igihe agenda za Belgique urazi ko bamaze ukwezi kureba kandi bari kwishuri hage ahubwo bari no mu ma exam bari mu exam okay izo exam zakorewe turamuteranije oya ni analyse tuko turibaza peut-être ashobora kuzoduhera inyishu reka ashobora kuza postinga katubwira ati abari mutu bataye muri wanted oya bataye muri wanted oya tuko tuvuga umusitari wacu byabare musibyo turi tuko turabaza mu artiste wacu bon nituzi ukuntu byagenze umusitari wacu nituzi ukuntu byagenze gusa ko yama mu mgendo gusa turi abantu bakuze ibyo tegerezwa kubyiyumvira ibyo tegerezwa kubyiyumvira mbega ko yagiye mu matuwa hari mu show hari za Belgique za France yararonka umwanya wo kwigora examen cyangwa yazikora online ya period yari ni ama examen cyangwa yakora hinga bwaraje ashobora kuba yakora online ariko je kuri CD rap nta buhinga ubwo buhinga nabwonze nimba azobyishura cyane ntabyishure n'uburenganzira bwiwe diplome gazima yayironse so bindi birabasha twarabibonye si montage twarabibonye abantu barabibaza ko Kirikou yahevye ishure nabonye ama commentaire menshi bavuga ngo yarahevye ishure oya nta shure yahevye vraiment twarabibonye vraiment yari montage ubu yariga diplome yayironse ubu ubu ni sawa aratekanye nituzi ko bafise gahunda ya kaminuza gusa ico no muhanura yo bikora ico no kugira Drizzy ico no muhanura yo bandanya kaminuza Kirikou ari très intelligent cyane mu artiste dufise irika unya mupeti niso ubwenge mupime none wawe ko ari yagiye kuvugira Double J bamukatiye umuziki reka tujye muri show Double J atabivuga aho nyene Kirikou cyarafata indege
no mu Rwanda arigira mu Rwanda show ibiratanguye hatanguye Double J muri performance zabo babiri gusa nyene ndafise aka kamaneko nyene kiwawe akabirya nyene mani yuko Double J indege yamusize Double J kuja mu Rwanda yo kuja mu Rwanda kuko nivyo nibajanye na Kirikou oya indege yaramusize atafata umuduga rero nimba vyagenze gute nimba baciye bakora system imeze gute gusa Double J indege yaramusize indege igusize kenshi umenga hari amande utanga ukacura porta ukaca wongera amafaranga hamukazogenda undi munsi kwikira none Double J yagiye ujya munsi nyene Kirikou ujya munsi nyene usanga yacafata umuduga aragenda ujya munsi nyene yacafata umuduga kuko nawe twari kubona ifoto akeza rindira akeza urazi ko bashakiriko na Double J amaso yabagumako bon kuri aeroport baramufotoye Kirikou Double J ko batamufotoye Kirikou baramufotoye airport Kirikou udufoto twari yarahetse akantu kakabege kakabege kandi kajya gafoto umenga oya kajya si akeza yamufoto kuri diplome akeza yamufotoye kuri diplome kuri airport umenga rumuntu amufoto nayo gutabonye agafoto ka Double J ari kuri airport peut-être niwe atabishatse shaka gusanga canke bagiye n'umuduga beka n'umuduga namasanga n'umuduga yari guteba umuduga yari guteba ko urumva ni hagati y'amasaha 7 cyangwa 8 hafu umunsi wose man nivyo kunda yaragiye n'indege ariko tuvuge kuri aka kantu kw'indege kubasiga gucererwa we n'uburi byo vuga urabizi ko ni uvuga iki aho urabizi ko n'igihe bava hariya Belgique byabayeko barubizi umunsi bava muri Belgique Double J yarabaye ko nuzi ko hari programme yo kugenda kubakira airport 2 z'ijoro baca baranonsa yuko ngo bidakunda indege yabasize ako kantu rero baraye bagakosore babara ariko bararuha Drizzy abandi bararuha vraiment bararuha urumva impamvu je ndanabitahura baba bari muri stress za music baba bari muri stress za performance bari kwigurira ibintu byinshi kandi ari gusanga babaranye n'inkumi baba bari nabo karimo sega bararanye n'inkumi zabavunaguye akorera birabaho iyo ni entre parenthèses usanga yaranye kurana n'inkumi ufise urugendo oya birabaho ibyo ni kosa rya mbere ribaho girikosa ryanditse rikosa ryanditse ishura wowe nyene kwanza biragoye kwishitura ngo zinduka ega bariko barabakira massage oya biragoye uramaze kuja muri sauna na massage nico kintu ca mbere kigoye uzura umuntu yaraye muri sauna na massage yagiye muri sauna na massage ngena asuryama acha sinzira neza ico kinkumi oya ni entre parenthèses kibacereje vraiment kibacereje no canda nabagaya sana kuko uraranye n'inkumi gusa barabe bazohore bagira baprevaye umwanya bagategura utuntu twose nibuka umunsi tuva kuri ku maziko ya Miseri kaje twazananye na Kimoza manager wabo azarambwira yuko bafise urugendo arambwira ngo barashobora guteba ngo bapfa kuri performance imwe bazoce bagenda ku yindi bukeye sivyo rengena kurabwira ko barashobora rero guca bararuha man ico racyumvise bararuha vraiment ico ntitubakondane sana tubandanye hama rero bashitse kuri show naje bageze bashitse amahoro bakiriwe gute bakiriwe neza bijya twebwe tubakira bijya twebwe tubakira n'amashugwe ibiki muranda kabona kuri Dramati na Kidumu kandi kamera zibiri ziri imbere yabo none bimaze kumuba ko kangahe Kigali rimwe rimwe oya kumakira n'amashugwe kwaye Dramati n'umwami mu Rwanda man ariko bihora bimubako iyo agiye gukora show sawa kuko n'abanyarwanda ntibavuge ngo natwe dufise urukundo natwe bihora bitubako iyo baje gukora show naho tugenda kubakira sawa ntaco Dramati ashizaje kandi na yago niwe yabakiriye bon antuka niwe yategezwe kubakira uko niwe yarafise urubanza yabakiriye niwe nyene urubanza usanga akazi kari kenshi nawe nyene ntawo bimenye oya nara akazi kaba ari kenshi abagenzi yateza kubakira utegerezwa gushikira aho nyene kwa mwene urubanza uraba ukuntu bimeze okay sawa ivyo ntavyo tuzi yemwe urumva ivyo tutazi twebwe turabisimba kibananiriza ivyo ntavyo tuzi wabakiriye ntawe tuzi sawa babashitse mu Rwanda rero umwanya washobora geze mu Rwanda umwanya washobora geze umwanya wo guperforminga rero ndiko ndarabijya live babaha abaperforminze bose nimba hari abantu ba mbere baperforminze umwanya munini Drizzy bajya baganda wewe ushobora kuba atavyo waravye abaganda hari abaganda bari hajya muri rya show bararivye izo ndimi zabo
bwagadede bwagalanyo bwabebe bwagalanyo bararimba ibintu umva nibo bakweze nibo nkwezi y'amarere nibo nkwezi y'amarere bajya baganda DJ yisigo yavuga yuko umwanya wari waheze wa Double J umwanya donc umwanya bari bateguye wari waheze uko yagona waca agenda ariko baganda barari umwanya bararinze ibintu hafi 30 minutes bicabigwa kuri Double J urumva bicabira bakwegera inkwezamarere urumva inkwezamarere zibiri tumaze kuvuga zikome iya mbere yago kubahiriza aba performing yari kubahamagara ba present indirimbo zabo inkwezamarere ya mbere yo inkwezamarere ya kabiri umwanya wari abaganda cyo twarabibonye inkwezamarere ya gatatu Filipita kandi kindi naco Drizzy reka kantu kabaye ni kuri Drizzy aho nyene turagazero muri show nyezina hagati ya DJ Filipita hamwe na nande na ba Double J na Kirikou ndafise amakosa ico kintu kiragoye hano ico kibazo kuko umwe wese arafise ukuntu ashobora kuba yisigura mugabo atansho twumvise uko Filipita yisigura nimba ariko byagenze kujya Filipita yabivuze nimba ariko byagenze gute vuza kaya ka audio kaya ka video yemwe reka twumvize ivyo Filipita yavuze tubyumve umvirize ivyo DJ Filipita yavuze wegene yivugiye yisigura yatanguye avyandika kuri Twitter mu majambo acharabona ati wapi achakora ka audio wapi kabisa ati jewe abarundi je kabisa mumve ko ndabiyamye udekonye ku barundi uri umunyarwanda udekonye ku barundi turabavyara nuko umviriza yemwe ivyo DJ Filipita yavuze umviriza karabaye DJ Filipita mbebe nabe yavugiye Drizzy ariko avyishurande ya bivuze nyene bari bamurembeje abantu nta kintu babimbwiye kuvugwa nabi nta kintu babimbwiye iyo ni DJ Filipita umviriza umva bro man ngewe se kunyota nubizi ko nta kintu babimbwiye ntacyo bivuze ariko ikintu cyabaye last night concert yabaye itinze yatangiye itinze babwira abahanzi bagabanye performance zabo Double J ageze kuri stage arakora indirimbo zazirangije bari bamuhaye ebyiri yanga kuva kuri stage arakomeza ngewe ntacyo nari kubikoraho nubwo ari nge wa DJ ndi na MC ntacyo nari kubikoraho aba organizers nibo bafite timetable yabo n'ukuntu bacontrolling ibintu so bakamubwira wapi yanga kuva kuri stage organizer arambwira Peter kina indirimbo itandukanye nize nibwaravaho arambwira curanga indi ndirimbo so nta yindi choice nari mfite usibye gucuranga indirimbo ya nyiri concert yago rero indirimbo nyikinnye nibwo yagize gute yabonye uva kuri stage kubera iki amasaha wabibonye hano yarageze kandi igitaramo cyabo cyagomba kurangira 5:40 ibi yo nakoze namabwirizwa nahawe na organizer wa event ibyo birangiye sasa bari bafite umu manager wabo waruri no kubafotora bro afite discipline nke bimaze kuba yajarantuka he acted like yarari gufotora ariko yarari kuntuka buri se mu matwi yanjye bitutsi byinshi bishariye ndavuga ntabwo ngiye nakora gutya ncuranga indirimbo ya mbere ya Kirikou ndagenda hasi njya gutabaza ndababwira turiya muniga amereye nabi nimumfashe mumukureho nkomeza akazi kuko iyo ndirimbo nayicuranze mbizi neza ko irajya kurangira nyine bamaze kumukuraho nayimusigiyemo Kirikou njya gutabaza and then ndagaruka that's the only thing that happened last night so njewe bari abatipe man nta mpamvu mfite yo kubanga nabangirishyize nabankirikise havyumvise Drizzy ariko je ibintu mu guheraheza tuko tuca mu mpera za analyse yacu Drizzy je ibi bintu ni bijyana tanguye mvuga ati abarundi n'abanyarwanda turabavyara ariko ibi bintu biri sinzi ndiko ndatinya ndiko ndaburi imvugo no bikoresha ufite kaya ka video gerageje ukaraba aho ukuntu DJ Filipita atari donc ujya mu type hari mu type yaguma agenda hari imbere gufotora abakiriko na Double J ujya DJ Filipita amaze kugenda
ntituzi ko ujya mutipe yari umuntu cyangwa umunyarwanda Philipita we yamwise yuko yari manager wa ba Double J ariko siwe manager wabo turamuzi ni hatumuzi ujya mutipe yari ukuntu Philipita amaze kuva kuri hajya kuri platine amaze kuva hajya adiye ku machine ujya mutipe yari ukuntu yagiye kuvuza indirimbo ujya mu jamanye umufotografa yagiye arafyonda ibintu nyene indirimbo numvira avuze yamaze kubivamo atari hari rero cyane ibaza mbega nundi mu DJ bakorana na Philipita bimeze gute kumbe urumva yariko yari umujama wa bakirikwa yose n'amakosa kugenda gukora ku machine ya DJ utari mu DJ ku machine ya DJ ni wayikora ko wenyine kwanza urumva rero ahantu uvuga yuko nimba ivyo Philipita yavuze ari ivyo nimba bararenga ariko kubera iki rindira kwa twene buke Drizzy kubera iki hageze ko bagabanya umwanya ku ba artiste bacu kubera iki batatangiye kugabanya umwanya ku bari babaganda oya ntavyo tuzi kuko umwe wese urumva yavuze ati abanyarwanda baci batangura kubabwira ati mutangure kugabanya ama performance yanyu kuko kandi nivyo kuri ka Kigali bareza saa 5:30 atari saa 6 bavuga mwene none numva ko ari kan nivyo bisodanye ni hahandi hari iwacu nkayi iwacu kuri mess des officiers bana hanu habasodanye amategeko ni kujya nyine bakorera ko kujya nyine rero igituma novuga ko bari barengeje yagoye yaravuze haraka video yavuze yuko muririmbyi wese yari yandikiye indirimbo zibiri hamare Double J twari twamaze kumva ijya inzoga ni baby na yumvise hari yindira numvise nimba rero yashaka kurenza kuri izo zibiri ariko kameme hari system nyinshi zo kura ko mu artiste kuri stage system nyinshi kabisa z'ivyubahiro urazi Drizzy hako playing indirimbo yundi muntu mu artiste ariko araririmba hajya kuri stage ufuma vomye ubizimya mbarubizi ufumuzimya Diamond byarambaye ko ngaho iwacu Diamond baramuzimiye ko ibintu ufumuzimya ugata amatara aragiye cyangwa kazimya microphone ariko attention cyangwa kazimya microphone yiyo ariko kumuvugiriza ko yindi fizo we bama bazimuzimirije ama micro fizo we yarago ujya bama bazimuzimirije ariko kuvugiza indirimbo kumuvugiriza mugabo rero DJ Philipita umvira ndiko ndaza honye DJ Philipita video ni wayibona mwene data icyashavuye abarundi sikindi ico abarundi bitakagaye gute uvuze indirimbo yundi muhanzi umu artiste wacu umurundi ari kuri stage ariko bari gufuma ubizimya cyangwa kuvuga ati ndabihagaritse naveko ariko ikindi naco yavugije indirimbo yamwe n'urubanza naco Drizzy niho gusa ishavu y'abarundi ryari rihagaze nibaze ngo rirahandi ariko abarundi naco twigarukeko hari akantu reka cakagaruka kavuga ati abarundi mukome uraza abafana benshi ngene badukasiriye Landry promoter yari ibitutsi Landry promoter koresa none Landry bamutukiki abafana tugaruka hanze kubera ngo tubisemba baje tukabisemba neza tukabakira neza tisa abafana bima baze baratahura ibintu urumva kuri airport ngo tukabasasira ibitenge ariko tugiye hari abagaca badusuzugura Drizzy urumva mugare rero ndakubwira ibi kandi kantu kagumye gasirikira ngo kubera iki bagenda batitwariye umu DJ oye ntibyari gukunda ko bari bagiye gufasha none n'amafaranga bahawe kandi amafaranga bahawe antuka abantu ntibari bwamenye none bajya baganda ko batatwaye aba DJ ba aco turabibabwiye bari bagiye gufasha guys mu vyumve rero ni mu bipanike nico gituma ngaya kantu twagasurinye bari bagiye gufasha ico bacibu uwo mu DJ wocu muhembiki mugabo rero no muri kontra urashobora kubishiramo ukabwira umuntu uti bro ndaje gufasha ndafise mu DJ wanje je rero ngira ngaruka ibintu rero nako ndavuga DJ Philipita akakosa yakoze nako ariko n'abarundi biwacu nimba kajya kantu karabaye nibatahure yuko atamamvu haba tugere kwa Landry promoter niko ndakubaza kinja Landry promoter kubera iki bari baramutuka abafana ngo kwisemba na mipro asha DJ pro nuzenya amipro hamwe na nuzenya na Landry promoter ngo nibo muri analize ya kabiri turaza kubereka zabaye mu bya Dorcas analize ya Dorcas na nuzenya na Vestine hari byinshi Landry promoter na mipro zo kubavugako ariko nizo kubavuga ku bintu biri bizaka ariko ico ngira mvuge gusa ico ngira mbwira abarundi batahure ko twabemereye ko tutaza kubarambira muri analyse
ikintu nyina ndababwire Drizzy kandi ndagisubiyemo ndakivuze neza batahure yuko bazi baramenya gutandukanya ibintu mu Rwanda tugiye mu Rwanda bagatwakira nabi cyangwa bagatwakira neza idaptu birabaraba abanyarwanda niko bimereye yarabivuze jihad yarabivuze twe twarabisigiye izo nkundo zanyu z'abarundi inkundo zacu tugiye abarundi twifitiye zo kubembereza he kwisembereza izo nkundo nazo dufise mutubabarire abanyarwanda nta shobo bafise ntibikunda akarera abarundi ngira mvuga neni yakavuze DJ Philip tanga je ntacyo bimbwiye neni yabivuze ariko rero ikintu njigira mvuga abarundi bamenye abarundi tuye urukundo twifitiye ni naturel nibo rudukuramwo naho vyogenda gute abarundi ndaza abafana Drizzy muri analyse tuzakora ya Dorcas na Vestine izakurikira iyi video muze kuyiraba ndabasa wene wagiye ni wababonye sinabibonye none hageze abarundi bacu kuri bari baciye bisohokera bose ba Vestine ba Dorcas bako araririmba abarundi ntibari buzuye oya mvuze wene wagiye mu Rwanda none sinari mu Rwanda hari umunyarwanda jari nabo twarabana bakambona kabisa turi turi ahantu nyene twicaranye bakandaba tikayagaja mu menga turagaza hano bikabirahetse ariko yago naze mu kabari ki Burundi urabe abakoga biwacu ngira baza kutumara amazi urabe abafana b'abarundi ngira baza kutumara amazi ifoto yago ndakwemera rwose ifoto abarundi kandi bacha bavuga ikinyarwanda bacha bagindira aho bacha bavuga n'ikinyarwanda ni bavuga n'ikirundi ariko twebwe tugiye mu bihugu byabo bigira umenga ntibanatubona ibyo rero ntitubibahore ni naturally niko bameze niko bameze barundi kazi gwaruka mutwumvirize abanyarwanda ibintu bya shobo ntabyo bagira niko bimereye umvira amajambo bavuga bivugira buke uramaze kumva abanyarwanda nyine bavuga urazigira kuvuga ati mpamazi yo kunywa urazi jambo mpamazi yo kunywa bwira heze kurivuga niko se rwose wampaye amazi kugira gusa heze kuvuga iryo jambo ni kibazo bimereye yuko nta bintu by'akajagari bikundira nta bintu byanyanya rero niba bibahore vraiment natwe barundi nukuri urabona bajya bafana Drizzy jere kasubiremo akajambo ndakavuga bwa nyuma ndakaniye show y'abarundi gusa kwinjira arebe none nubu nabashitsi bagira bazi turafise abandi bashitsi tubibutse ko tugirefise abandi bashitsi Christopher bagira bazi shobo zirazobandanya naho muzogira ikintu bizokunda ko tubaheba ariko je ndababazwa nabajya mbebajya abantu bataraziya commentaire baba bari mu cyumba baba bari hanze baba bari amajya y'abantu nyene babibereye hajya baba bari hajya bajya bafana rero je abafana cyo ngira ndababwira n'ukuri bo ikintu tubwire ikintu kuri ba Double J nabo yenti twogira tutababwiye ikintu ko bijya n'isomo conclusion isomo yiherera kora cyo ngunda gaposti ka Double J gasati hoho rinda ko avaye ko taragira conclusion shaka kumenya kubera iki nyene kubikoregwa atagize cyabivuga ko ariko nyene kubikora atara panika oya yago yarabivuze nshatse kuvuga ndavuga yago kiri kuna Double J byakorewe Double J ariko kiri kuni ya reagise kuri stage bo ni cha kindi nyene twavuga ko kiri kwaciye ubwenge sana bo sinovuga ngo araciye ufite Double J nawe umenga arafise kaka oh no Double J Double J arimo arafise akantu ka timidity ico ni tukihari ego kweri arafise akantu ka timidity ariko kiriku na kuchana live kiriku ninga biface makavu live na bintu mana na kuchana live wabonye yemo ndabasabye muri aka video ibintu kiriku yankoreye kuri Philipita anakuchana yase kumukuboko kubera iki DJ Philipita yaraje nyene ashaka kumuramutsa nyene peace nyene kiriku karamukura amasa iga bisa uko byababaye ko bose kuko Philipita ikintu yakoreye kiriku yavuye kuri stage kiriku ariko araririmba kiriku acarabonga ngo ivyo bintu kora man si byiza man kuva kuri stage niko ndaririmba hama Double J nabo bamuzimirije ku muziki ufite babikorewe bose bakorewe amanyanga bose okay niyo mpamvu sha bidiri cigwa rero nimba bari babasabye indirimbo zibiri ari mu gihugu c'abandi ari kuririmba izo zibiri zigahera hama bakavayo kandi ivyo bintu note bien akarugira mpereze ko bwana Drizzy note bien ivyo bintu birasanzwe babya bintu byabaye biri simple no ngahi wacu bamabikorewe
babikorewe babikorewe abarundi biwabo abarundi ku barundi barabikoranira bijya ugasanga fizo ariko aririmba barazimimishe mikro none inde ariko aririmba none nuzeye nubu hari nubu mega beef iracyari inde kwa Alvin Smith na Zenobino na D1 nyene na D1 none Zenobino ni abavugiriza na none fizo ku ba diaspora yaciye arahira jewe nta show y'aba diaspora nzosubira kuje yababwije uko babaye iki nyibutsa kaje kantu kabaye bamuzimirije ko bazimije amatara bazimya mikrofone bazimya ibyuma byose acara batuka umva kubatuka cyo basari baramasho hari David byo basari bizara batuka acara babwira ati ntimuzona hirahira n'umusi numwe areka mu mamagare kuri shwari atarabona idolari ariko turabizi ibyo fizo yama yabivuze muri muzosubire kumana no muri muziki Brarudini gukorana nabo ani yari yaraye Drizzy tugarukiza ngaha ya tugarukiza ngaha ariko conclusion nuko vraiment abantu nibapanike bijya bintu birasanzwe abantu nibibaze ngo bon hari abantu bariko baravuga ngo nuko twebwe twisembereza ngo oh ya just nzigene ibyo nje abarundi ngene tumeze ingene no abantu bijya bintu tubifate simple kwanza icyo ni cyambere twifate simple amica kabiri gucokorana ko abarundi n'abanyarwanda nibyohera none umuziki wo mu Rwanda Palestina ni Palestina nande hajya bajya bavyara na Israel bajya n'abavyara ibyabo ntibizogira bihera umuziki wo mu Rwanda ugurishirizwa mu Burundi Burundi ugurishirizwa mu Rwanda nivyo biri ni Dewe turabakonkira muga rero aba artiste biwacu byokunda ko tuzimya umuziki w'u Rwanda mu Burundi byokunda birakunda bizokunda jewe rero bizokunda ariko ntavyo shaka niba ureke winjire abanyarwanda nabo nyine batureke twinjire ariko n'abanyarwanda ugira tubinjire mani none umuntu atakugururiye nawe ucumwugururira niho rero twebwe kwa rukundo tugaruka kuri analyse muri Kugira kajya kantu kagira ico takavuze ko Drizzy mbabarira umutwongero unyongera nk'umunota umwe gusa gira ico takavuze ko kajya kantu kari mu Rwanda kajya ijya analyse twakoze ya Iran ya Johnny Lar abanyarwanda barashavuye barapanika kandi bijya bintu jera nzi ahubwo ko abarundi ari bazoshavura kuko ujyana ari zingene twakoze ya kintu twagiteguriye party 2 kijya tuzokigira ico tugivuze tuzokorera party 2 badumba bande bavuze ngo abanyarwanda ngo barashavuye ngo barundi ngo barashavuye kubona ngo debeni apostinze drama ngo apostinze nuzenya Johnny Lar ariko nitwashavuye ahubwo twariko turumvisha abarundi ati nimba mutariko murashimira abarundi banyu abanyamahanga bazobashimira hari kandi kantu nabonye kavuga yuko abanyarwanda iyo utarabandishirako kuko twarababibutski twarababwiye yuko uco wacibonye ibutsa kajya kanuka ngere Johnny Lar yatutswe na Alvin Smith none bisigura abarundi biwacu kugira dutahura agaciro kacu hagati yacu twubahane dukundane dushikirane hanyuma abanyamahanga nabo nyinshi ngabashitsi bacu nabo nyine bazodukunda bazotwubaha bazonaduha agaciro nuko nice kimwe n'akantu kasirikiye kavuga kati iyo umunyarwanda uzoraba umunyarwanda asha ari mu kuza gukora show ngaha mu Burundi uzomusanga yakoze challenge y'indirimbo yo muririmbyi wo mu Burundi ashaka kuzino rimwe barita baca bayita ngo n'abarundi ngo bafite imiryango mu Burundi cyavuga ati donc cyabyitwa gutegura tele tukaja tukamuvuga bene yarakoze nani ya Superman challenge ya Superman yari ryambere yumvise indirimbo ya Fizo urati Fizo ndirimbo afise ko zingana ibyo rero tubihereze ngaha abarimvyi bacu baye professionnel ariko kandi barakundane ariko si bose gusa ntibakundane bo kaya kantu mwaguma muvuga ngo bari gutwara umu DJ wabo karya twabibabwiye yuko bakundane oya je borumega ndisigomba bakundane ibyo byo gukundana no kudakundana tuzobigarukako ibyo byishe satubina Fizo icyo tuzokivuga mu mwinda analize guys mwabyumvise rero Drizzy babarire vraiment twabari umwanya wareze ku gato ariko batubabarire batwihanganire twari dufise ya batwihanganire gusa akantu norangiriza ko burya n'abantu b'abafana n'abantu tujeje guteza imbere umuziki sabarimvye bajeje guteza imbere umuziki wabo ahubwo abafana abajournaliste twebwe nyene ahubwo tuzosanga ari twebwe dutuma basunzuguka abafana nibo batuma basani babo basunzuguka abafana akantu ndagakunze abafana mureke gutisha vuko bamenyesha amakuru turabiyamye mureke gutisha vuko birandi n'abajournaliste barashobora kuba barimo apo Atazi gute Zeni zindi analize zishobora kuba zoza gusa
nako kantu ndagashize ko bro kuko ko man abajournaliste si cyane Ni birebire, abafana ni birebire. abafana je ndashaka kubona show y'abarundi gusa umudiaspora ariko arandaba mumfashe yemwe mutegure show y'abarundi gusa kwinjira b'ibihumbi jana sa rero murakoze ama vyabiri Drizzy amavuga ati ngo abarundi ngo ntiboza muri show y'ibihumbi jana by'abarundi gusa n'abarundi gusa tubirabe ko idazokunda iyo je debe sponsor ya gusa iyo show sezera abantu tugende yemwe murakoze cyane hama ibindi mwubahwe turabakunda turabantu banyu analize giri kurikire video giri kurikire ni video ya Dorcas na Vestine ari ibintu byinshi byabaye kuri rya show mutamenye ni mukanya bye bye Isaac TV. Oh.